Jewe nitwa Oscar Nshimirimana, nkaba ndongoye iki kigo c'iratiro cyo ngaha mu Gishora. Nipfuza yuko notanga ikiganiro bivanye n'amakenga noba ndiko ndabona kubijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi, n'ingene mbona ibintu bimwe bimwe abantu batavyumva nkuko tuvyumva nka twebwe dukunda ingoma z'u Burundi. Muri rusangi imico n'akaranga ku ngoma z'u Burundi vyifashe neza. Kuva umutama Antime baranshakaje yitavye Imana, ari nawe mbere nasubiriye, ego kuva igihe mbere atari bwitaba Imana, kuva igihe ingoma zandikwa muri UNESCO rikaba itunga rikuru kw'isi yose, zigategwa iteka na UNESCO, aho ahari mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ico gihe rero turiko turaba ingoma, imico n'akaranga vy'u Burundi birashigikiwe. Hama rero naho bishigikiwe gushika uyu munsi hariho abantu ubabwiye imico akaranga vy'u Burundi batumva neza ivyo ari vyo, ahubwo aho kumva imico bumva yuko nk'ingoma ziriko ziravuga cangwa ibindi bintu bijanye n'imico, bumva yuko ari ibintu vyo gukamisha gusa, ariko batariko barakurikiza imico n'akaranga vy'u Burundi, batariko baravyubahiriza. Ndiko ndaraba ingoma ingene zikwiye gufatwa, ingoma zikwiye gushigikirwa, kuko igituma ingoma mvuga yuko zikwiye gushigikirwa, izina ingoma nukuvuga ni nkuko bashobora kuvuga ati umwami ari ku ngoma, Imana ni nyene ingoma. Burya rero tuvuze igihugu c'u Burundi ntushobora gutandukanya n'ingoma. Igihugu c'u Burundi, tuvuze Burundi tuba tuvuze ingoma, tuvuze ingoma tuba tuvuze Uburundi. Ariko ikiza gusumba ibindi ni Imana iri hejuru, kuko Imana niyo isumba ibintu vyose. Havuye Imana rero hacakurikira umwami, hama hakaza Uburundi, hama ingoma nayo niyiciza ishigikira ibintu vyose. Guko burya ingoma ni ikintu gihambaye kandi camye cubahirizwa kuva kera kuri basokuru na basokuruza. Nico gituma na twebwe abuzukuru n'abuzukuruza dutegerezwa gushigikira no kuremesha abantu bavuza izo ngoma, kugira ngo bumve ko ari imico n'akaranga vy'u Burundi vy'igihugu cacu. Ikindi naco novuga nuko dukwiye kumenya yuko tukongera tukazirikana ko ibihugu vyose vyo kw'isi, igihugu icarico cose gifise akaranga kaco. Twebwe rero uyu munsi Uburundi burafise akaranga, kandi ako karanga ubwo Burundi bufise n'akaranga bwisangije budasa n'ibindi bihugu. Nico gituma rero nagomba gutera kamo yuko aha mu Burundi dufise ivyo tugenderako, uko turabarundi, tuvuga ikirundi, ntidukoresha igifaransa. Igifaransa naho twogikoresha si ururimi rw'iwacu, dukoresha ururimi rwacu rw'ikirundi. Kanatsinda n'izo ngoma ndiko ndavuga ni ngoma ziri ku rushato rw'inka z'ikirundi, n'izo ngoma nyene zivuzwa ni giti. Ivyo biti navyo rero si biti ivyo ari vyo vyose bishobora kuvamwo izo ngoma. Bisanzwe ntariko ndabesha, mu bintu bimaze kuba mu myaka 6 iheze umutama Antime baranshakaje yitavye Imana, muri rusangi ntawovuga ngo ni vyiza, ntawovuga ngo ni vyiza kandi ntawobigaya, ni hagati na hagati, si vyiza kandi si bibi. Ariko rero mu bisanzwe iyo ikintu atari ciza kandi atari kibi biba biteye amakenga. Ni nka kurya umuntu ashobora kuja kwa muganga bakamubura ingwara, nukuvuga iyo bakubuza ingwara usanzwe urwaye urababara cane. Nukuvuga bikwiye kuba vyiza nkuko basokuru bacu badusigaranye imico akaranga vy'igihugu c'u Burundi. Natwe turiko turakurikiza akakaranga, tukaguma tuvuza izo ngoma, twongera twubahiriza imico n'akaranga vy'igihugu cacu ciza c'u Burundi.
niyo mpamvu rero mvuze gutyo ntawovuga ati ibintu byarabaye nabi, ahubwo nugutera kamo kugira ngo ari uwari kariyumvira ko imico n'akaranga by'u Burundi bikwiye guhinduka, kuko bamwe baravuga yuko imico n'akaranga by'u Burundi bashobora kubihindura bivanye n'ikizungu bariko barabona cinjira mu gihugu c'u Burundi. Bimwe mpora ndavyumva, murazi yuko hariho abigeze kuvuga yuko ngo abakenyezi bovuza ingoma, abandi nabo bakavuga ati ntibikwiye ko abakenyezi bavuza ingoma. Murazi yuko hariho abigeze kuvuza ingoma bambaye amakoti n'ikaruvati n'ibindi, ivyo byose mwarabonye yuko bagerageza guhanura ati si vyiza. Murazi yuko bigeze kutwereka ivideo ego ingene izo ngoma bariko barazivuza mu bihugu byo hanze gatoyi, bakaza kuzivyaruza kandi ari ingoma z'u Burundi. Ni kuvuga rero ntibaba bariko barazivuza, twe tuvyita kuvyaruza, konona imico n'akaranga by'u Burundi. Ivyo byose umuntu nakatagize aratera kamo kugira ngo izo ngoma z'u Burundi zubahirizwe. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nukuri ntako atagira mu kwereka akarorero keza gukunda imico yacu y'u Burundi. Dukunde ivyacu, nakatagira mu kutwereka yuko twokunda ivyacu kandi tugaheza tugakora iki, tukabiha agaciro. Ego ngira mwarabibonye, ego ariko aravuza ingoma ngaha nakatagize yagerageje kwambara nkuko twambaye kugira ngo nabandi biyumvira kuzovuza ingoma batambaye kurya babone yuko baba ariko barasubiza inyuma imico n'akaranga by'u Burundi. Kandi mwarumvise yuko yavumereye ijambo ati ni wamuvuga ngoma atari umuravumba mwabaheberamwe, natwe tukitabira tuti harya umuvuga ngoma atari umuravumba yagombye kuvuga iki? Ni ukuvuga izi ngoma ukumwumva zivuga cane, ukumwumva zivuga neza, ukumwumva ziririmba, zirafise ibiti zivamwo. Hariho ibiti bita umuvuga ngoma, hariho ibiti bita umurama, hariho ibiti bita umuyogoma, ibindi biti umunyare, ibigotigoti, imiravumba n'ibindi. Ivyo nta ngoma zishobora kuvamwo, oya naho yovamwo nishobora kuvuga. Kuba ari ugutyoza ya mico n'akaranga vy'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ivyo bintu bijanye n'izo ngoma zigomba gukorwa mu biti ivyo ari vyo vyose, jewe narimaze kucumva, mbere kirantera amakenga, ndagira n'amadidane, ca ntangura kwiyumvira nti none ingoma ko hariho umugambi w'abantu b'abanyamahanga bariko baraza bagomba batanguza umugambi wo gufata ibiti vyari vyo vyose, igiti bita umunyare, igiti bita umutaraza, igiti bita umuravumba, ivyo vyose ngo babikuremwo ingoma. Hama izo ngoma bace barondera imashini izimba. Twebwe bimwe vy'imico y'ikirundi twahora dukoresha tukavuga duti tugiye kubaza ingoma, ibikoresho dukoresha kubaza ingoma nibi, n'abana biga mw'ishuri bakakura biga bumva bakurikirana ibikoresho bibaza ingoma ivyo ari vyo, bakanamenya n'ibihimba vy'ingoma ivyo ari vyo, hama bakongera bakamenya ingoma ico arico. Ni ukuvuga rero ivyo bintu, ivyo vyuma bimaze kuza vyicira ibiti, bigaca bibaza ingoma, bigaca bitora amabere aho bazoshira ayo mabere, hama izo ngoma zigaca zikanwa n'ivyuma. Iwo mugambi narimaze kuwumva. Ico ni ikintu gishasha kandi kitari ciza mu gihugu c'u Burundi, kuko uyu musi izi ngoma tuvuza ni ingoma z'ikirundi, kuko natwe turabarundi, kandi izi ngoma tuvuza zibazwa n'abarundi, ni twebwe nyene tuzibazira. Mu gihe rero hagomba haza imashini zigomba zibaze izo ngoma, hagomba haza imashini zigomba zikane izo ngoma, hagomba haza izo mashini zikora ibintu bitandukanye kuri izo ngoma, ni kwa kundi nyene mu nyuma uzosanga izo ngoma bariko bazicapurako ibindi bintu, kuko bazoca bandika yuko izo ngoma zasohowe n'ivyuma abo bazungu bazanye, ngo bo bagomba kugwiza izo ngoma kugira ngo bazikwiragize ngo mu bindi bihugu ngo bidafise ingoma. Ico rero narimaze kucumva. Urumva naho nacumvise
ivyo rero biratandukanye kuko navuze yuko igihugu cose gifise imico yacu. Twebwe izo ngoma nitwe tuzikorera. Si vyiza rero ko hoza izindi mashini zikora ingoma kuko twebwe izo ngoma ntitwarambiwe kuzikora. Ubwo buhinga ntitubwemera yuko bwoza kuko ntaco bwoba buje gufasha ku batimbo bavuza ingoma zo mu Burundi. Kuko jewe maze kumva yuko izo ngoma bariko baraza gukora ino mu Burundi, si ingoma bazokora ngo baheze bagumize ino, ngo ni ingoma bagomba gukwiragiza mu bindi bihugu duhana imbibe, mbere zimwe zimwe bakazijana mu makungu ahantu kure. Tugaca tubona rero izindi ngoma ziri mu bindi bihugu bitandukanye ingene bazivuza bazigirisha ukutariko, ugasanga ziriko zivuzwa n'abakenyezi bambaye ubusa kuko ntibazi imico yazo. Nico gituma dufise kwa makenga, turiko turabibona rero ku vyuma vy'imbonesha kure, tuca twumva makenga kuko tuba tuzi yuko bariko bavuza ingoma yamuka mu gihugu c'u Burundi, kandi isoko ry'ingoma tukaba tuzi ko ari ngaho Igitega. Ubushikiranganji bwacu ngo tuba hafi bugakurikirana ibintu bijanye no gushigikira imico n'akaranga, kugira ngo kuko benshi baza gusaba impusha mu bushikiranganji kugira ubushikiranganji bubemerere, ariko ntibadudurirako neza ikiba kibazanye. Bo baragenda bagasaba impusha ati turipfuza yuko twokora igikorwa kanaka muri ibi, ariko ubushikiranganji bumaze kubemerera uca usanga baje kugira ibitari byo bitwononera imico n'akaranga by'u Burundi. Tuguma dusemerera nibavyubahirize, uko twabisanze niko tuzobisiga. Kandi nk'ubu nk'akarorero izi ngoma zo ngaha turiko tuvuza ingoma, izi ngoma zo ngaha mu Gishora zo kuva 1903 Ruciteme na muri migwa zavuzwa ku munsi mukuru ku muganuro, ziri ngaha ziriko zimara imyaka iriko irarenga 121. Iyo zitashigikirwa ngo zikingigwe uyu munsi ntiziba zihari. Murabona ivyabaye kera ku mu ntwaro ya cami, murazi yuko ingoma karyenda bayivye, ntiyakingiwe barayitwaye. Yaba iri mu gihugu c'u Burundi uyu munsi tuba dufise ibintu vyinshi twirata. None ingoma karyenda ntiyagiye, ntiri mu mahanga. Ivyo vyose vyerekana yuko hari abantu bafise imico yo kutabona, yo kudashigikira, yo kudakunda ivy'iwacu vy'u Burundi.